ikintu bita umwina, umunoho, inda ndende abantu bagomba kurya abandi babicayeko. Ico ni ikintu ca kabiri mbona giteye ikibazo cyane. Ndabakaro gasanzwe mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima yabuse kibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3 kane 5 gacukiro bigenda gute? Ni kibazo amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi abatware birirwa baridoga bava ko amafaranga atagaruka. Nayaje ngaha kubera wa mwino no kuyikunda aca yigira kuri marché noir. None iyumvire nk'ubu dolari kuri marché noir rigugwa mu marché officiel rigugwa ibihumbi 3 hafi. Mugabo marché noir rigeze hafi ku bihumbi 8. None kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari. None bipfira he vraiment? Bipfira ibibiri. Twumvikana tuvugana ukuri, bipfira he? Jewe rero mbona yuko muri leta bokora ibishoboka byose bagasaba ideni y'amamiliyoni 500 y'amadolari, 500 millions de dollars. Igihugu bujyana kibicana kiretse hari abantu baba baduza imishahara. Jewe sindi mwabo kuko boyiduza mukwenda bakabiduza. Iyo inflation mubona uzoca Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa bisi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro gishimikiye ku kintu kimwe gusa, ikintu kijanye n'ikibazo kiduga ry'ibiciro na kino gihugu. Ni ibintu bimaze igihe, mugabo twebwe biriko biradutera ubwoba cyane ingene bigumanda bigenda. Nka bamwe rero mu bantu bakunda igihugu kandi bifuza kwikorera, hariho impanuro duha twebwe twiha nk'abarundi, hariho impanuro duha abo muri leta kugira ngo umwe wese kubimuraba akore ibyo agomba gukora ku neza y'igihugu. Ubu rero mwishira muri kome twaragerageje guca hirya no hino ibintu bitari bike, turatunganya urwandiko rugizwe hafi n'impapuro 7 mwese mushobora kuronka. Twarashoboye kurondera ibintu igihugu gikenera bishika ku 34. Mw'ivyo bintu 34 twarerekanye ukungene mw'ayamezi 4 murantunga kuva mu kwezi kwandamukiza gushika mu kwezi turimwo, no kuvuga hafi amezi 5, ukungene ibiciro byagiye biraduga. Mugabo kandi twebwe nituvuga gusa ikintu cy'ibibazo, oya, cyane cyane tugomba kurondera inyishu. Ni uwo mwanya mbere twatanze cyane kugira ngo inyishu zigaragare, kuko duhereye ku mpamvu kumvo zituma ibi bintu biba, nimvo muri leta mu by'ukuri batafata umwanya kudusigurira. Ntibadusigurira, ubona muri leta umengo hari agacere kadasanzwe. Aho gacere rero ntituzi ico kavako. None nk'umuntu w'umushinga amateka azi ko yatorewe abanyagihugu, tukabona ibintu biriko bigenda gutya, ntibagire ikintu na kimwe bavuga
Jemba mbona kumengo babaye complice mumbabari iryo jambo rirananiye mu Kirundi. Mugabo ikintu twipfuza twese uko nabivuze twese turiko mwebwe abamenyesha makuru twebwe mu mashirahamwe yigenga abashinga amateka nabo muri leta twese turondera ikintu kimwe kumunyagihugu kumwe n'igihugu yomererwa neza. Niyo ntumbero yacu atari ivyo tuba turiko turondera neza yacu twenyene. Ubwa mbere rero turavye ibi bintu by'iduga ry'ibiciro tubona mu vy'ukuri ko imvo inyanduruko ico no kwitare cause profonde ni ibintu bine zibi bintu. Ubwa mbere imvo ya mbere ni ikibazo kijanye n'uburongozi leadership. Mwese mwaragiye mwishuri murabizi leadership for éclairé, leadership ikomeye ibona kure iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari iba politique iba militaire iba religieux iba ukwiri kose itari capable guhangana n'ibibazo mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. Ayo nama principe azwi kwisi yose. Uri mu leader ntuvuga ngo ikibazo cyane nabuze umuti ntibibaho ivyo uri mu leader atari we. Ivyo rero tubaza tuvyumvikana. Ico ni ikintu ca mbere. Leadership rero abayigize abayihagarariye bimenye birondere bamenye yuko hari ibintu biriko birabasiga. Kubera ibi bintu bimaze igihe kirekire. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri gikomeye ni ikintu bita umwina umunoho indandende abantu bagomba kurya abandi babicayeko. Ico ni ikintu ca kabiri mbona giteye ikibazo cyane. Ndabakaro gasanzwe mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima yabuse kibura ku biciro byashinzwe na leta. Mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3-4-5 gacu kiro bigenda gute? Ni kibazo ko babwira rero c'umwina c'umunoho c'indandende. Abo bantu rero badahawe ikibanza cabo mwe mugama mubakomera amashi baza bicara imbere muca mubaha ikibanza mumenye yuko abo bantu saba kunze guna basi b'igihugu naba kuko barabizana aho kuhabwa abantu gacha babinyegeza bikaca bigurishwa amafaranga menshi. Nico gituma tutumva igituma umushikiranganje abijo batavuga kubera ko atavuga kubera ko adatanga inyishu. Ico ni ca kabiri. Ca gatatu gikomeye ni ikintu kijanye n'umwimbu, kugwiza umwimbu. Umwimbu mu gihugu yutahari haba ibibazo. Donc la production umwimbu biragaragara neza kuko haca haza ya principe bita la loi de l'offre et de la demande. Uno munsi nta mwimbu uhari. Ivyo rero bica biza gutora umuti mu byo twatanze ngaha. Ikigira kane arico cyanyuma mugasi byo vyonyene byo mu byumve sico cyonyene nuko tudafise ibintu dushorera mu makungu. Igihe rero igihugu kidafise ibintu gishorera mu makungu bane ba mama mumenye yuko ari ingorane ikomeye cyane. Urumva nibishotse mu makungu ndabakarorero ibintu bijanye n'inzahabu cyane ubundi butare bishotse mu makungu amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi abatware birirwa baridoga bava ko amafaranga atagaruka nayaje ngaha kubera wa mwina no kwikunda aca yigira kuri marché noir. None iyumvire nk'ubu dolari kuri marché noir rigugwa mu marché officiel rigugwa ibihumbi 3 hafi mugabo marché noir rigeze hafi ku bihumbi 8.
none kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari, none bipfira he vraiment, bipfira ibi bintu, twumvikane tuvugane ukuri, bipfira he. Jewe rero mbona yuko kandi twese niko tuvyumva, natwe abanyagihugu bose bavyumva gutyo, hariho akagwi k'abantu bafise ingufu, apana bari bo bose, ibi bintu bariko barabikamisha, tuvugisha ukuri, kuko biba vyaratoye umuti. Inshuro tumaze kuvuga, none tubwira abantu batumva, amatwa azibiye, bimeze gute, biragoye gusigura vy'ukuri. Naha rero twebwe tubona yuko tudatukanye, kuko ivyo si vyacu, mugabo umuntu ugomba kumubwira ukoresha icyakintu twita mu gifaransa la franchise. Murabizi la franchise c'est le contraire y'ikintu bita la glorification des émotions, kunezereza ibigumbagumba. Twebwe tubwiza ukuri abantu bavyumve. Umuntu arashobora kuguma neganega aho yaneguwe, yibaza ngo ariko akora neza muga atari ko akora neza. Nico gituma la franchise kubwiza umuntu kuri ari ikintu gifasha cyane ku muntu agomba kumva, ariko no ku muntu agomba guhinduka, kuko hari umuntu atagomba kumva kandi atagomba no guhinduka. Nababwiye yuko ibi bintu igituma biduga bibura gutya nimvo zibiri nyamukuru, ni kibazo c'amadovize, kena ry'amafaranga y'agaciro, ni kibazo kijanye n'umwimbu muke. Nivyo bintu bibiri. Akacazi gira gatatu rero, ba bantu b'umwina bafise inguvu no duke yatubonetse bacatwigarurira kugira ngo batunge abandi bahwere. Kuko murabizi mu kino gihugu no munsi ntitugira ikintu bita classe moyenne. Classe moyenne se murabizi. Classe moyenne ni ba bantu bashobora kuronka kimwe twita les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Bisigura iki les 4 besoins fondamentaux de l'homme? Ni gihe umuntu ashobora gufungura bitamugoye, agashobora kuronka kikumusaba bitamugoye, agashobora kuronka gahuzu kameshe yambara bitamugoye, agashobora no kwivuza bitamugoye. Erega arico nibagiye ibintu vy'imiti. Uno munsi mwari muzi yuko ba bantu cyangwa bafashwa, abantu bafise mituwele uno munsi ntashobora kwivuza kuri mituwele ngo arondere umuti. Ndabeshe simbeshe? Ewe ndabeshe abamenyesha makuru. Niko bimeze uno munsi kugira mituwele. Je ndazi umuntu yahevye akazi mu ndwi iheze, yahora akora muri education. Uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe, avuga ati je umushahara wanje mpembwa 350. Agenda kuvuza umwana acabura ingene acabura umuti, ararondera umuti wose arabura kuri mituwele. Ugiye barekana mituwele ntibawuguha, mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu muyo muti, hari mugaje na mituwele mu nyuma. None mwe mumva ivyo bintu bishoboka vyumvikana? Abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa Rojane uno munsi barahagaritse. Sinzi ko ivyo mwari mubizi. Abashinga amateka bari, ndasubiye kubaza, ndasubiye guhamagara, abashinga amateka bari he? Bari ujya mu mushinga amateka ndaziga. Mugabo rero muraraba neza ibintu rero nukuri ntagira abantu bizana politike y'abagomba ibibanza. Nta politike irimwo, ni ibintu by'ubutunzi. Ibintu by'ubutunzi nabyo ni scientifique, ni scientifique ibi, nta politike irimwo. Kuko hari abantu bashaka kwizana politike, twebwe nta politike turimwo, turiko tuvuga ibintu biraba igihugu. Rero mu ncamake ibintu tubona byo gukorwa, ubwa mbere nuko amafaranga yose hari y'amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara, tukamenya bayaronse bakaba publier. Abantu baronka amadovize ni ba publier bamenyekane, kubera iki babanyegeza. Murabona Sopebu iriko yatanga igitoro, iravuga igitoro naka yaronse igitoro, abantu bagende banyu. Station naka yaronse igitoro, ni bagende banyu. None habuziki kutubwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse abari. Uyego tubikurikira habuziki. Erega ni question de la transparence et de la redevabilité.
nibabipibliye kuko biri muri bya bindi twita gukora ku mugaragaro. Batabipibliye ngo bavyerekane bica biboneka ko hari ibintu banyegeje. Dufise abanyamigambwe bagomba guhagarara ibi bintu bakavuga, bakotsa igitutu n'amashiga amateka, bakotsa igitutu leta, bakotsa igitutu inzego z'igihugu kugira ngo ibi bintu bitore umuti uroroshe cyane mugabe ikintu kibibuza ni inyungu zaho wik'abantu. Ikindi tubona gikwiye gukora nuko leta yokora ibishoboka byose iyi soko y'amadovize yo mu kinywabi yovaho, kandi ubwira ngo ivyo biroroshe, leta yonyene abari muri yo babiri muri vyo nibabivemo bare kudandaza. Burya bovamwe ndababwije ukuri, isima niyo subira kubura, naho yobura yopfuma izima mugaye kaboneka. Ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparence, kuko ikintu kigora nuguca bakorera mu muco. None ninde yoza kuvugisha umugenerali ariko aragira byogenda gute? Burya bweza ko vyoshoboka, eka bica bigora kweri. Ikindi naco mbona gikwiye nuko leta yokora uburyo n'ubuhinga amafaranga aya twaza kuronka, nuko hoboneka ikintu twita un système rigoureux de rapatriement, kurapatria amafaranga. Murabizi neza ko ibintu byose dushora nk'inzahabu amafaranga atagaruka. Hari kindi gikomeye nuko muri leta bokora ibishoboka byose bagasaba ideni ry'amamiliyoni amajana 5 y'amadolari, 500 millions de dollars. Igihugu byandika ibicana kiretse abagihagarariye badafise capacité n'inguvu zo kugira icyo bita negotiation. Nibarondere abantu n'ibihugu bashoboye kutugurana ayo mafaranga kugira ngo dushobore kwikenura ku bintu bimwe bimwe. Nk'uborondera iryo deni ry'imiliyoni amajana 5, hanyuma bagaca bashiraho uburyo bukwiye bwo amafaranga atunganywa neza. Jewe ndemeza neza ko takitoro cyo subira gukena ubu uya, kuko acaba un système de rotation. Hanyuma uwo mwanya nawo two turarondera amadovize yacu, mugabe ivyo bivana nuko habanje kubaho ivyo bintu bita transparent na redevability, twese tukaba turi mu bwo bwato. Ivyo bitabaye bica bigora. Amwaye terme nukuvuga muri kazoza tarakakure mugabo kandi ataraka hafi, nuko igihugu cogerageza ko investisa gushira inguvu mu bintu bituzanira amafaranga y'agaciro. Aho tugomba kuvuga dufate nk'ibijanye n'ikawa, ibijanye nemo by'amavoka, kuko amavoka sigaye akomeye cyane, icayi, ipampa, ubutare n'ibindi. Ibi rero byofasha cyane, mbere nari nibagiye n'abazana imitahe mu gihugu, aba diaspora, abarundi ba mu makungu, ibijanye na tourisme, bidukikije. Mugabe ivyo byose kugira ngo bishoboke hagomba kubaho ico nitwa le climat favorable des affaires, kuburyo umuntu aje gukora ibintu vyiwe atacha yirukwako, atagira ingorane. Ivyo rero byoshobora gufasha cyane. Ikindi gikomeye tubona gikwiye nuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo habeho bya bindi bagire kimwe bita acceleration yo kwinjira, nukuvuga bakoresha ingufu n'umwanya muto wo kwinjira muri ITIE. ITIE ni Initiative des Industries Extractives, nukuvuga ni ikigo gifashe, ni ikigo cy'ibihugu gifasha ibihugu
kugira ngo bashobore gutunganya neza ibintu bijanye n'ubutare. Ico cofasha na cone biramutse ivyo bintu bigizwe. Ikindi nagomba kuvuga ni kubijanye n'imigambi ya kazoza a long terme. Kuko ivyo vyose biri mu bintu bifasha kweje dushobora kuvuga kugira ico no kwita esperance canke espoir. Ivyizigiro n'ivyizero. Ubwa mbere nuko murazi ko hariho ibintu vy'ama contrat minier biri en vue. Ngubu hakwiye guca haba acceleration y'ibintu bijanye no kusinya no kurokrita mu buryo transparent firme canke societe yo ko exploiter nikere n'ubundi butare. Mugabe ivyo tutaragira inguvu na administration ikomeye ntibizokunda n'abantu batarabasuma bien sûr. Hamwe n'ico nuko agomba kuca haba kandi no gushiraho ya societe bita raffinerie yo ca ihingurira ubutare ngaha nyene hamwe rero n'ivyo gushiraho amabarabara y'indarayi. Kuhita byose n'ibintu bijana mbere n'imiyaga nkuba electricity. Ikindi naco tubona gikwiye nuko ku bintu bijanye no kuzana ibitoro no kubidandaza nuko boreka n'ubu turabisubiyemo babe publier ivyo bintu bibe publier kuko nibaza ko ari ikintu ciza cyane bibaye publier abantu baronse isoko bamenyekane tumenye abari bo n'ingene barironse kubera ko babigira akanywa babo. Ibintu byo gukorera mu rufuri bituma ibintu bitagenda neza. Ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti mu maguru mashasha w'ikibazo c'ibitoro. Ikindi canyuma muri bijanye n'ivyo kuba mu maguru mashasha nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire. Kuko ifumbire ritahari nta mwimbu uzoshoboka ntibikunda kuko isi isa niyatitutse. A long terme nukuvuga muri kazoza kakure nuko leta yokora ibishoboka byose hakaba kimwe bita la satisfaction des besoins. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko twivuza ko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobore kuronka bafungura. Mu Kirundi baca umugani ngo munda harara inzara hakazinduka inzigo. Iyo umuntu ashonje canke iyo bamwe bariko barafungura ega n'abari twago bariko mu mugambwe dufata bariko mu mugambwe bari kumwe canke bari kumwe mu idini wowe babona ubayeho neza uri nabo bakabona bayeho nabi ega no bariyumvira baraza ubwenge wibaza ko abantu ivyo bintu bizobanezera ntibizobanezera na gatoya. Oya nico gituma bagomba kuronka ikintu bafungura. Ivyo rero nta wundi muntu abikora atari leta. Harabava bavuga bati mbega kutakwereka mutavuze ibintu vy'imishahara. Ndababwiza ukuri mu bintu by'ubutunzi imishahara ntushobora kuyiduza yonyene utadugije umwimbo. Haca haba kimwe twita la dépreciation monétaire généralisée. Harabana baba baduza imishahara jewe sindi mwabo kuko boyiduza bakwenda bakayiduza. Iyo inflation mubona uzocuza gusuma wikoreye umufuko w'amafaranga kandi nayo utashobora kuronka. Nico gituma ahubwo twese twoharanira ko twoduza ubutunzi d'abord hano kubukingira ivyo bintu bibanza biboneke vyo hita bikadufasha cyane gusumba ivyo nivyo bari imbere y'abandi. Kuri twebwe abanyagihugu rero kumwe ko ndavuga nuko bo kwigora abagabo benshi ruguru ku mabarabara ngenda kunda gucaho ntibagikora birwa kwibarabara benshi bibera kwibarabara mu bubari. Ubu mwakino gihugu ibintu bikomeye bihambaye ni bibiri n'ububare n'amashengero nivyo bintu bikomeye kandi ivyo bintu bibiri c'est un signe, c'est un indicateur de la pauvreté intellectuelle. Ahantu hose mutogene murabe ku isi hose ahantu hose bashize imbere ububare n'amadini jewe mu Pentecote kwere kandi mu idini
mugabo sinemera na gato je sinemeranya n'umuntu atabwira abantu gukora ngo basenge kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatanu batariko barakora. Bibiliya iravuga neza yuko umuntu ari yatakoze bari gisuma ikibandi. Rero tuvugana ukuri abarundi nibaje ku kivi bakore. Ivyo ndabibabwiye nk'abarundi twe turagenda ruguru ukaza gusanga n'abagore gusa baje abagabo bagiye hehe. Nibaje ku kivi bakore ivyo bintu vy'ububare jewe ntwara nofata decision ko atakabare ko kusura kugurura saa 11 cyangwa saa 12. Ni bugari bwo bubare bwose abantu baje ku kivi kubera iki abantu bugurura ububare ku murango riva abantu bose babona ni bugari ububare mugabo urazi gende bacho batubwira je mwana ndabivugana nabo batubwira ngo rega ngo madini ngo badasenze imisi yose ngo bugari batubwira ngo tuja dusara nivyo batubwiye ngo boco basara ngo boco bagwara mu mutwe mu ruhande rumwe birumvikana mugabo niyo uri ku kazi nahone uburi kurakora uburi ko urashobora kutagwara. Rero abantu bitwa ko bari imbere y'abandi abakuru ni badufashe bafata ingingo zibereye kugira ngo abantu baje ku kivi. Nuko abarundi bo kwiga kubaho simvuze ko turondera byinshi mugabo bige kubaho muri biki. Wowe ukora 500 ugashuja mu kabare ukarya umuriyoni nane wumva ivyo bintu bishoboka. Nitwiye tubikwa vubi tube muri biki tudahora tugenda n'amaguru warose 5,000-10 wiga kugenda n'amaguru bica bigenda bica bifasha. Jewe rero mu ncamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru muhura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none mu matora birukamwo c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'utwara ico bapfana samatora bapfanisha mu mariye. Rero turasavye nukuri ibi bintu tuvuze abavyumviriza babifate nk'impanuro erega handi bibabiriha amafaranga mbe mwari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twe tuhereza muri leta bakuri gusa mugabo wo kudushimira azumva nk'umwe cyangwa undi ariko atwirukako niko bimeze mugabo je nabivuze abari babantu mu gihugu nk'ico uca usanga ari babantu bimwe navuga urumva umuntu adandaza azi ko aronka amamiliyoni none ndabakarorera none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki karaje muri BRB wayaguze kuri 3000 idolari rimwe rigeze kuri 3000 ugacho gurisha 8,000 urumva iyo nyungu kweri urumva iyo nyungu bitanu yoza kudandaza yirirwa ranigana na ntuze bigenze gute ntashobora ivyo rero bujya nivyo bibazo bihari mu gihugu. Twebwe twipfuza yuko ivyo bintu vyovaho abatagomba kubikuraho nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka none munsi jo dibye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere ingene bigenda. Ubonye abantu bahoze bariko bararenganywa nofo pa utwara kwibaza ngo ufise amahoro uburi kuri ihenda ahubwo igihugu gira amahoro na hantu abantu bavuga ikibaba kabaje. Twebwe rero leta nyambi igomba ko mu vyukuri menye ivyo abantu biyumvira nibareke bavuge nireke biyerekane mugabo bacunge ntagire umuntu agira nabundi. Jewe sinemera umuntu abomora ikintu cy'umuntu sinemera umuntu ahotera umuntu ivyo jewe je suis le partisan de la non violence jewe kandi ariko no muri rikomeye bose ariko tumeze ntidugomba umuntu yonone ibintu by'abantu mugabo nibatureke tuvuga ico twiyumvira